Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabahaye mwaramutse mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, sangwe ikaze muri ano makuru yo kuva ku genekerezo rya 5 gushika ku genekerezo rya 11 Gitugutu, akabagizwe n'ingingo zikurikira. Abakristo bo muri Paroisse Buhonga barashikirijwe Patiri mukuru Patiri Maurice Simon Pierre Ciza. Umuryango w'ababikira b'Abanosiade warungutse ababikira 6. Tubafitiye amakuru y'inyigisho ay'imibano n'ay'ubutumwa idoni mu kanya Audrey de Kaze njengerande yabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Ku munsi w'Imana genekerezo rya 11 Gitugutu niho haba ibirori ku bakristo bo muri Paroisse Buhonga vyo kubashikiriza icese Patiri mukuru mushasha Patiri Maurice Simon Pierre Ciza yaheruka kugenwa n'umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura ngo arongore iyo paroisse yongera mubere n'icariho mu ntara y'ubutumwa ya Buhonga. Ivyo birori vyatangujwe n'inkuka y'imisa yarirongowe na nyiricubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa Idonido na Michel Nibitanga. Imbere y'umugigwa nyezina wo gushikiriza abakristo mu Buhonga Patiri mukuru mushasha umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura yabanje kumenyesha imigigwa ishika 4 wa musaseridoti abanza kurangura ngo yerekane ko ubutumwa yagenyemwo abugamburutse. Umugigwa wa mbere wabaye gusubira kugaragaza ukwemera Eklezia Katolika igirako. Umugigwa wakurikiye wabaye uko ari we yasomye inkuru nziza y'uwo munsi. Iyindi migigwa ibiri nayo yayigize inyuma y'insiguro y'ijambo ry'Imana ry'uwo munsi. Munsiguro y'iryo jambo ari naho umwepiskopi mukuru yabanje guhisano ibisomwa n'umunsi mukuru waruramutse uhimbazwa, aho yatangariye ukuntu ibisomwa bivuga ku munsi w'inzimano y'ubugeni bw'umwana w'umwami yavugwa mu nkuru nziza byahuranye n'umunsi w'inzimano z'umunsi mukuru wo gushikiriza Patiri mukuru mushasha Paroisse Buhonga n'icaro c'umwepiskopi mu ntara y'ubutumwa ya Buhonga. Yasiguye avuga ku butumire Imana iha abantu abeza n'ababi iciye ku basuku bayo, maze abandanya avuga ko ubwo butumire ari nabwo uyu munsi irungikanye Patiri Maurice Simon Pierre Ciza. Imana itumirira abayo bose gusangira nayo ubuhirwe yabateguriye. Ubwo buhirwe Imana ibugereranya n'inzimano z'umunsi mukuru w'ubugeni. Uyu Patiri mukuru twaje kubashikiriza ashinzwe kuza arabashikiriza ubutumire bw'Imana igomba ko mwosangira nayo ubuhirwe bw'urukundo. Uyu Patiri mukuru ashinzwe kandi kuza arabafasha kwitaba neza ubwo butumire. Tumutumye kandi kubafasha mu buryo bwose kwama mwikwije uyu mwambaro w'ibikorwa by'urukundo n'amahoro, ibikorwa by'ubutungane, ibikorwa byo gusonerana no kubahana. Araheza rero abandanya ahagararira n'iyindi migigwa ibiri isigaye ariyo uwo kwinjiza mu butumwa bushasha Patiri Maurice Simon Pierre Ciza ari nawo mugigwa nyamukuru wo munsi no kumusaba gusubiramwo indagano z'ubusaserdoti no kumushikiriza imfunguruzo za paroisse zigizwe n'urwisengero be n'urwitabernakulo. Uyu nawe akaba yaciye agira ko yosa n'ibimuga neza iyo tabernakulo, nawe araheza aramukeza. Indirimbo zo kumwigina zirasamirana. Mu ijambo Patiri Maurice Simon Pierre Ciza yashikirije igihugu c'Imana amaze kumenyesha ko ubutumwa abwemeye, yaciye avuga imigambi nyamukuru azaniye paroisse n'intara y'ubutumwa ya Buhonga. Nitumwumvirize. Yeni cyubahiro mwungere wacu, ndakiriye ubu butumwa mwaje kunshikiriza kwe nabo tuzosangira ikivi bose. Erega n'iteka ridasanzwe mwaduteye, nje gusenyura no kurandura kandi nje guteragira no kubaka. Munkundire rero dusenyura impome zose z'urwango n'amacakubiri ayariyo yose, turandure rwa rwiri rw'umutima
mutima mubi wo kwigungirako, wo gukumirana, wo gutuzanya, wo kurenganya, wo kwiba ivy'abandi n'ivy'itunga rusangi, na cane cane muze turandure urwiri rw'uburozi. Mu nkundire dufate ya nivo ya pimama y'ijambo ry'Imana, twubake ukwemera, twubake ukwizigira n'urukundo mu bantu, dufate ya suka na wa muhoro w'inyigisho z'ekleziya na ya masakramentu duhimbaza, duteragira imbuto y'ubutungane n'amahoro, duheze tubitabize uguhanurana, ugufashanya n'ibikorwa by'urukundo n'ikigongwe. Abatari bake baramukeje bongera bagico bamwisabira. Hari numwe mu bakristo yagize ico avuga agaragaza akanyamuneza afitiye umusaserdoti. Ufise akanyamuneza ntangere kwakira padiri mukuru ngaha kuri Paruwase Buhonga Maurice Chizi, kuko tumuzi ko ivyiza vyinshi cyane. Si bwa mbere aje kuhakorera, ahubwo n'iteka Imana ruteye twuhiririye, kuko yarahaje arakora ibikorwa bidasanzwe cyane. Inyizi nyubakwa nyinshi mubona hano zubatswe kubwiwe ari wari hano, kuri twebwe n'umunezero cyane ntangere azasanga turi ku kivi kandi dufise ibikorwa bidasanzwe cyane two turakora, kubaka inzu yitiriwe ubusaserdoti, eka hari n'ibindi bikorwa byinshi nyine byari kuva muri Paruwase Buhonga. Paruwase Buhonga nimwe mu paruwase agize diocese nkuru ya Bujumbura, imaze imyaka 118 ishinzwe, nawe Patiri Maurice Simon Pierre ayishinzwe, akaba agarutse ubugira kabiri kuko yari yarigeze kuyitwara haraheze imyaka 18. Itangazo rimugenda gusubira kuba Patiri mukuru wo mu Buhonga rikaba ryatewe ko umukono n'umwepiskopi mukuru kuwa 16 Nyakanga umwaka wa 2020. Umusaserdoti yahora arongoye ikigo c'urwaruka co mu Kamenge bita Centre Jeune Kamenge, ni nawe kandi abandanya arongoye umugwi wa Bibiliya mu Burundi nkuko vyahora. Muri Paruwase Buhonga naho aje gukora mu ngata Patiri Romain Mapoka, naho mu ntara y'ubutumwa ya Buhonga akaba aje gusubira Patiri Tanazi Nsabimana aheruka kwitaba Imana. Taramwipfurije ubutumwa bwiza. Michel Nibitanga muri Paruwase Buhonga bwa Sedicom. Arakoze Michel Nibitanga. Abanovisi batandatu nibo bashikirije indagano zabo za mbere zo kwihebera Imana mu muryango w'ababikira b'abanosiade ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 10 Gitugutu muri Paruwasi yitiriwe Aloise Mweranda yo mwijenda. Ibirori vyabereye mu nkuka y'imisa yari rongowe na nyene cubahiro Musenyeri w'inararibonye wa diocese nkuru ya Bujumbura, Musenyeri Evariste ngo yagoye. Idonido na Victor niyo nkuru. Inkuka y'imisa yatanguye gihe cy'isaha 4, ikaba yatanguriye ku rugendo aho bava ku kibuga ca Paruwase bagana mu isengero. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana, umwungere mukuru w'inararibonye yashimikiye kwitorwa no kwitaba umuhamagaro. Ati nkuko ijambo ry'Imana ribivuga, Bikira Mariya amaze kumva ijwi ry'umumarayika Gaburiyeli atumwe n'Imana, yarishuranye umutima wemera ati jewe ndi umusavyi w'umukama, nibimbere nkuko bivuze. Iko gutumirira abo banovisi batandatu bari baramutse bashikiriza indagano zabo ngo bame bazirikana amajambo bahava bashikiriza. Inkuka y'imisa ikaba yaranzwe n'akanyamuneza kenshi. Twegereye umubikira umwe mu bari batewe iryo teka, Mama Baziri Bahinga, aragaragaza akanyamuneza. Ko ari akanyamuneza ntangere kuko natwebwe nyene turiyumva, twaraje batwakira, twumva tubandanye neza ubutumwa. Nanoneho rero hageze n'igihe batwatira, batwemereye yuko natwe twisaba nosiade, kuko n'ijyambere tugize indagano, no kuvuga indagano z'umwaka umwe mugabo zitwa ko ari indagano z'ubuzima bwacu bwose. Ubutumwa bwose rero bazompa jewe ndabwiteguriye, nanoneho nico namaze kuragana. Twegereye kandi urongoye umuryango w'ababikira b'abanosiade mu Burundi, Mama Christine niyo nkuru, nawe nyene aragaragaza akanyamuneza afise. Uyu munsi mu babikira b'abanosiade n'akanyamuneza koko, ariko kandi no muri eklezi mu paruwase ya Jenda dusanzwe dukorera ubutumwa, kandi ariho habereye n'izo ndagano. Twaronse ababikira batandatu bashasha bagize indagano za mbere. N'akanyamuneza rero muri jewe, n'akanyamuneza kuko kubona umuryango uriko uraguka bunguka abavukanyi ni vyiza, birahimbaye, kandi n'ikimenyetso ciza cuko umukama ariko ararungika abatumwa mu butumwa dusanzwe dufise dukora, kugira ngo natwe turonke nabo tubufashanya, kandi umuryango ukaba wungutse batandatu. Mbere ndavye ngaha mu Burundi
n'ubwa mbere turonse igitigiri kingana gutyo. Ababikira batandatu bashasha binjiye muri iryo banga ryo kwihebera Imana, ico nobabwira ni ukubatera intege mu kubumvisha ko iyo Imana yatoye umuntu iramwihera ingabirano n'ubukomezi, ntibotinya rero bogira ingoga zo gukurikira umukama. Ivyo birori bikaba byarangiye gisiha 9:30. Victor Niyonkuru kwa Sedicom Paruwasi Jenda. Arakoze Victor Niyonkuru. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 11 Gitugutu muri Paruwasi Kiganda niho bakira icese Patiri Alexis Bateranya yaje gusubirira Patiri Zahakiri na Hazimana yagiye kurangurira ubutumwa mu seminari nto yo mu Kanyosha. Ni inkuru ya Jean de Dieu Ndizeye. Ivyo birori vyatanguye mu nkoka za misa ziherezwa ku w'Imana muri Paruwasi Kiganda, aho Patiri mukuru w'iyo paruwase Patiri Clave Ndayiragije asanzwe ari n'icareho c'umwepiskopi mu ntara y'ubutumwa ya Muramvya, yamweretse abakristo bose bari muri izo misa. Ana Muhani ikaze. Imisa ya gatatu imaze kurangira byabandanirije mu nyubakwa zitiriwe aberanda Petero na Pahoro abavunyi b'iyo paruwase, aho abatari bake bari baje kwakira uwo musaseredoti w'umukama. Mu majambo yashikirijwe, Patiri mukuru wa paruwase yarasubiye kwibutsa abari aho ko ikibazanye ari ugusubira kwakira uwo musaseredoti. Aranamubwira ko yo kwisanga Ikiganda. Yarakengurukiye abakristo bari baje gufasha mu kwakira umusaseredoti. Patiri Alexis Bateranya nawe akaba yarakengurukiye cyane ikaze bamuhaye, akengurukira n'ukuntu bamwakiriye batamuzi ariko bakamwakirana akanyamuneza. Tumwumvirize. Akanyamuneza rero mfise nuko nakiriwe mu paruwasi nkakirwa n'abakristo bene wacu dusangiye ukwemera, ukwizigira n'urukundo bishingiye muri Yezu Kristo. Akanyamuneza mfise nuko ndi kumwe na mwebwe abakristo na jewe nyene nkabandi umukristo mu bandi ba Kristo. Niyo kanyamuneza rero mfise kandi niko nibaza kazomfasha kurangura ubutumwa bwanje nk'umusaseredoti. Nabasavye rero ikintu muramfasha rero ikintu cyo gumya ibanga ry'ubusaseredoti, nimumfashe ikintu cyo tuma mena ibanga nkibagira n'iconde. Nimwabona bishitse nkanyerera murankebura. Eka n'urongoye inama nkuru ya paruwase umushinga ntahe Yozefu Manirakiza yarashimye cyane, yongera araha ikaze Patiri Alexis Bateranya. Tubamenyeshe ko Patiri Alexis Bateranya yahora arangurira ubutumwa muri paruwasi Mubimbi, akaba yaje gusubirira Patiri Izahake Nahaza Imana yahora ari umunyabigega wa paruwasi Kiganda. Umwepiskopi akaba yamurungitse mu seminari ntonyi yo mu Kanyosha. Ku bwa Sedicom Ndizeye Jean de Dieu paruwasi Kiganda. Arakoze Jean de Dieu Ndizeye. Amakuru ya politike mu nkuka y'imisa yo kwibuka no gusabira umuganwa Rudoviko Rwagasore amaze imyaka 59 agandaguwe yaherejwe mu isengero ryo muri paruwasi Mikaeli Mweranda ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 13 Gitugutu. Nyiricubahiro Musenyeri Gervasi Banshimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura yararongoye nkuka y'imisa yaribukije abaraho akamaro ko gushira imbere ubutwari no kwitanga mu kurondera ineza ya benshi. Yongera yibutsa ko na Yesu Kristo arivyo vyamuranze. Tumutege yompi. Bakunzi b'Imana, uraba neza muri imibano yacu no muri ibihugu vyacu. Ikitwishe nuko umengo hasigaye habuza abantu bafise umwidegemvyo wo gukora ivyiza bakavyemanga, wo kuvuga ijambo ry'ukuri ngo bakize ibintu bitarayangara. Abo bantu mengo basigaye ari bake. Yezu yakijije isi kuko yamana uwo mwidegemvyo n'ubutwari bwo gukora iciza ngo akize. Igihugu kibuzemwo abantu bafise umwidegemvyo n'ubutwari ntaco gishobora gushikako, nta mahoro y'ukuri abaco baronka kuko nta mahoro y'abatagira umwidegemvyo. Kuri uyu munsi twibuke igihe incungu yo kwikukira kw'igihugu cacu yagandagurwa haciye imyaka 59. hari ikintu kidasanzwe mbona cerekana umwidegemvyo uyu muganwa Rudoviko Rwagasore nawe nyene yerekanye ku rugero rwiwe. Rwagasore nogira nti ntiyagomvye kwigenza nk'abandi baganwa bose ngo ahimbagwe no kubandanya yibera mw'iteka ry'umwana w'umwami wenyene. Yagumanye umwidegemvyo niwo wamuranga. Umwidegemvyo umutuma akora ibintu bitangaje mugabo vyigisha atarinze kuvuga menshi. Namaju dukesha mugenzi wacu Claver Kayoya wo muri paruwasi Mikaeli Mweranda.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'inyigisho. Muri Paruwasi Kiganda haratanzwe inyigisho zerekeye gukunda ijambo ry'Imana ku bakristo bari mu mihari n'imigwi inshingwa muryango n'abamenyesha Imana barangurira ubutumwa muri Paruwasi Kiganda ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 Gitugutu. Zikaba zabandanije bukeye ku igenekerezo rya 11 Gitugutu ku mugwi w'abakozi ba leta. Idonido na Timote Ndayikengurukiye. Izo nyigisho zateguwe zongera zitangwa na Padiri Symforie Uwimana umurezi mu seminari nkuru y'Igitega yishimiye icivugo ngo dukunda ijambo ry'Imana akaba yigabuye mu bice bitatu ari byo vyibi. Igice ca mbere yacise twibukanye aho yibukije abaraho ko Imana ari yaremye byose ariko atari yaremye kibi. Imana iriho ivyo yaremye ibona ko ari vyiza. Igice ca kabiri yacise ngo twige kugira tumenye neza aho yishimiye ijambo ry'Imana riri mu nkuru nziza yanditswe na Yohani Mwerana ikigane ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu akaba yigishije ko Imana yarungitse Yezu kugira ngo isikire kubwiwe. Igice ca gatatu cigisha kiti dukunda ijambo ry'Imana data yarungikanye Yezu mu bubasha bwa mutima mweranda. Aha kabererekanye ko abarongowe na mutima mweranda ari bo bana b'Imana atumugera wibore ryatewe na sekibi ubavamwe mu gihe binjije ijambo ry'Imana mu mutima wabo. Yarabatumiriye cyane gusoma ijambo ry'Imana kuri zirikana baheze bemera ivyo bazirikanye bongera babigendere ngo niho kwerekana urukundo bafitiye Imana. Yarangije asaba kugendera ijambo ry'Imana barirutisha amajambo y'abantu bigira inama yo kugendera inkuru nziza Yezu Kristo. Harabaye nakanya keza ko kubaza ibibazo abatatahuye araheza arabahinyisha zikwiye. Izo nyigisho ziheze twaregeranye mu bakozi ba leta baravuye muri zo baratubwira ico bungutse tubatega amatwi. Twebwe izo nyigisho zadushitse ku mutima cyane kuko zatumenyesheje vyinshi, zatubwiye ibijanye n'iremwa kandi hari vyinshi tutaba tuzi mugabo twasobanukiwe. Baratubwira ku bijanye n'ingene twebwe nk'abakristu ikintu nyamukuru gikomeye ari uko ibintu byose bikorerwa muri Kristu, uko Kristo ari waduhuza n'Imana twifashishije amajambo ari muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, kuko Yezu niwe kuri n'inzira n'ubuzima nta bushika kwa data atamushikanyeko. Rero izo nyigisho zadufashije cyane, twari twifuje ko yaba byashoboka uwo mwigisha umupatiri murezi twomuronse igihe kirekire. Muri iryo hugurwa ryagaruye imitima myinshi, bakatubwira yuko tumenya bike kubera tudasoma. Yatugaruye nakenga hatubwira ati n'amafaranga dukoresha ibindi turabikora bigahera, ati nitwirukange turondere Bibiliya, ariko tumeze kuba dufise inzimano dukura muri Bibiliya mu byo twisomera twiboneye n'amaso y'iwacu, byoheza bikagarura imitima ya benshi kugira ngo umunsi uri izina tuzoshike ubukama twese. Hanyuma rero tukaba twifuza yuko n'ayandi maparuwasi yo bakiri inyuma yuko yoza arasaba izo nararibonye zikaza zikayungura ubwenge. Muri Paruwasi Kiganda Timote Ndayikengurukiye Sedicom. Arakoze Timote Ndayikengurukiye. Mu ntumbero yo gufasha abubatse kurondoka hisunze uburyo kama bwemewe na Ecclesia, muri Paruwasi Augustino Mweranda yo mu Buyenzi haratanzwe inyigisho kububakanye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 11 Gitugutu. Ni nkuru ya Alexis niyo nkuru. Izo nyigisho zikaba zatanzwe na nyakubahwa Patiri Nsengiyumva Pierre asanzwe ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura afatikanije n'umupasoni Nshimirimana Mercienne. Izo nyigisho zikaba zatanzwe inyuma y'inkoka y'imisa yaherejwe isaha 4:30. Inyuma y'izo nyigisho tukaba twaregereye Patiri Nsengiyumva Pierre araheza aratubwira intumbero yo guha izo nyigisho abakristo nico bashaka gushikako. Hariho ikibazo gikomeye cyane kiri nga mu gihugu cy'u Burundi. Ico kibazo kikaba kijanye n'igwirirana ry'abantu. Hama mu gutorera inyishu ico kibazo bamwe barakoresha uburyo bw'ubuhingurano, inshinge, ubunyuzi, ubugegene n'ibindi, ariko muri Ecclesia Katolika itegeko rya Ecclesia Katolika nuko abantu batunganya irondoka bisunze umugambi w'Imana ku muntu. Iyo Mana nayo yaratunganije neza umukenyezi, iramuha igihe cyo gusama imbanye n'igihe atari cyo gusama imbanye. Ivyo rero umukenyezi akabimenya mu kwiga ubu buryo kama bwo gutunganya irondoka bushimikiye mbere hakuru mu kugenzura ibimenyetso umukenyezi yibonako. Intumbero rero yacu niyihe? Niyo gufasha abakristu cyane cyane abubatse kumenya neza ubwo buryo kama, baheze rero babukoreshe mu ngo zabo. Bifuza ikibondo bamenye ryari bakirondera, bifuza kubangira kuronga ikibondo bamenye ryari babangira kurondera ico kibondo. Hama baheze abubakanye bavyare abana bonyene bifuza kuvyara kandi babavyarire ku gihe bifuza kuvyarira ko Imana ibahezagiye. N'abakristo bakurikiranye izo nyigisho bakaba baratubwiye ico bungukiye muri izo nyigisho. No musi twize inyigisho yo kugendereza
ruziri batubwiye yuko ari ikimenyetso abakenyezi abari bo bose bashobora kubona, bashobora kugira nko mu gihe cyo gusama. Hanyuma twize uburyo butatu kuko ngene twotandukanya ubwo ruziri. Alexis Niyonkuru, Paruwase Saint Augustin ku bwa Sedicom. Tumushimire Alexis Niyonkuru. Mu gisata c'ubutumwa abakristo bahurikiye mu mubano witiriwe Mama Faustina wo muri Paruwase Mama Teresa w'Ikarukuta yo mu Ruziba bari baramutse biginana mu kwibuka umuvunyi wabo ku munsi w'Imana genekerezo rya 11 Gitugutu. Uwo mubano ukawumaze amezi 6 ushinzwe. Donatien Nzobonimpa. Umweranda Faustina muri rusangi Ecclesia imuhimbaza igenekerezo rya 5 ukwezi kwa Gitugutu. Kuri iryo genekerezo ngo bararonkejwe inyigisho zerekeranye n'ubuzima bwaranze uyo mweranda ndetse bararonka n'inkuka ya misa yabereye mu mubandi wabo. Kuri w'Imana rero inkuka ya misa irangiye baciye bahurira mu kibanza bari bateguye maze barasangira n'utwo bari bateguriye hamwe. Patiri Fidel Ntunzwe n'Imana yaserukiye patiri mukuru yabasiguriye icari c'umubano nuko bo kwifata mu kibani wabo. Namwebwe mugize umubano kuko mwatahuye mugategera icari c'umubano w'Ukristo muri paruwasi mukagira muti ukwemera kwacu nitwo kugaragariza gusa ku paruwasi birakwiye yuko tugushikana mu kibano kugira ngo iryo jambo ry'Imana ivyo vyiza vy'Imana reze nyene turisabikanye. Faustina ninde ko twamutoye ko muvunyi tumwisunga mu biki none barabizirikanye na cane cane nyene kuri urwo ruhande rw'urukundo n'ikigongo c'Imana la miséricorde divine. Uyo muvunyi ni mwamukurikira mugakurikiza akarorero kiwe n'inyigisho ziwe kigongo c'Imana ukuri ijuru muzoba muri vye mu minwe. Ciza Damiano yaserukiye abashitsi kumwe n'umubano witiriwe umweranda Petero akongera akaba n'umukuru w'inama nkuru ya paruwase yabasabye yuko boshishikara ngo bakomeze ubwo rukundo barusasagaze no muri bene wabo. Domitira Ndikuriyo umukuru w'uwo mubano twamwegereye aratubwira icatumye bashima yuko umubano wabo witirirwa uyo mweranda. Baramutoye kwa tubera umuvunyi kubera ko twamushimye vyinshi. N'umuntu yagamburukiye cane Yezu Kristo igihe yamutora akamutora kugira ngo ashobore kumukwiriza hose ikigongwe c'Imana. Amenyeshe mu bantu bose kw'isi yose urukundo Imana ikunda abantu n'ikigongwe abafitiye. Rero ko yamugamburukiye natwe twamufashe ko umuvunyi kugira ngo dushobore kugamburukira Imana. Nayo mu bakristo bahurikiye muri uyo mubano byabonekana yuko akamwemwe kari kose. Mwomenya yuko abakristo bari muri uyo mubano bashoboye gushikanira umukama ibitari bike mu nka ya misa mbere bakaba bariyungunganije uko bashoboye mu mugambi wo kwagura ingoro y'Imana ya paruwase aho bashoboye guterera amafaranga y'amarundi angana 1,835,000. Donatien Nzobonimpa, Sedicom, paruwase yitiriwe umweranda Mama Teresa w'Ikarukuta mu Ruziba. Arakoze Donatien Nzobonimpa. Tukiri mu makuru y'ubutumwa mu ntumbero yo gukomeza ubumwe n'urukundo muri paruwase Buziracanda yitiriwe umweranda Papa Yohani wa 23 y'Ibuziracanda barakiriye umugwi w'abaririmbira-mana witiriwe Ijwi ry'umunezero bo kwishuri Tabariro Gifota bari bagiye kuramutsa bagenzi babo bo mu mugwi witiriwe umugabekazi w'ubwitonzi nyabwo. Idonido na Donatien Munezero. Ibirori by'ibuka y'imisa byatangwe isaha 4 zo mu gatondo birongowe na Patiri umwibutsamana w'imari n'imigwi y'ubutumwa akaba n'umunyagirwa wa Paruwase Buziracanda Patiri Marcos Niyonzima aho musiguro y'ijambo ry'Imana amenyesheje barahoko umukristo wese ahamagarirwa kugira ico atanze ico afashije abandi kugira ngo yerekane urukundo afise ariko karanga k'abakristo. Umusamana y'uwo munsi mu nkuka y'imisa ko yaremeshejwe na kokale Ijwi ry'umwizero yirukiyemwo abakozi ba leta ikabirangurira ubutumwa kw'ishure Tabariro ry'Ifota rikukira Paruwase Buziracanda bari bagiye gukomeza ubumwe n'urukundo rw'abana b'Imana hagati ya kokale yitiriwe umugabekazi w'ubwitonzi nyabwo yirukiyemwo abakozi ba leta ikaba irangurira ubutumwa ku mugwa mukuru nyezina wa Paruwase Buziracanda. Patiri umwibutsamana w'imari n'imigwi yarongoye inkuka y'imisa yarakeje kokale yaje iva ku gisata ca Fota ku mutima w'urukundo bagize mbere anabatera n'intege ko bitoherera ngaho bobwo bakomeza urukundo n'ubumwe hagati y'imigwi n'imihari irangurira ubutumwa handi. Tumwumvirize. Naho mutobigira ngaho iwacu murazobigire na haji wanyu hariyo n'indi migwi itari y'abafonctionnaire muyigenderezwe bw'ico dukeneye muri paruwasi corama kandi cotera imbere n'ubumwe umwumvikano umuvukano umutekano amahoro tukagira igihugu kimwe nkuko twavyumvise kuvejo Israel nshasha n'uyu munsi twavyumvise twagira umuryango umwe twegeranye atakwinubana atagukumirana atakurabana twirarirari kwese hamwe tukiyumva namwo kandi umwe wese agafasha mugenzi we cyangwa akegerana na mugenzi we mu butandukane bwiwe
biwe ibintu bikaryoha bigahimbara ubuzima bugatera imbere ubukristo n'ukwemera bigakura. Inkuka y'imisa irangiye Chorale Umugabekazi w'ubwitonzi nyabwo yayamutse igenderwa baciye bakira icese Chorale ijwi ry'umwizero mu nzu y'imanza ya Paroisse Buziracanda baraganira mu gusangira amasaka nayo. Ni ijambo ryo gusozera urubanza nyakubahwa Patiri mukuru arongoye Paroisse Buziracanda Patiri Jamali Maneno yarabashimiye cyane yongera aranabasaba ko mu mahuriro y'imisi mikuru y'imihari n'imirwi canke mu bikorwa boza baraseruka mu bandi batari abakozi ba leta. Tumwumvirize. Iyo hari amarankontre yo kugira umunsi mukuru w'imihari n'imigwi, iyo hari igikorwa c'imihari n'imigwi, ndabasabe n'ukuri muze muraseruka ntimubarabire hejuru abo banyarucari bacu bari mu mihari n'imigwi, ariko niho tuva twese. Mugabo twese turasanga ingobyi, twese turasanga umuryango. Urumva rero yuko uwaronse byinshi n'uwaronse bikeyi, umuryango nuko umeze, bose ntibanganya mugabo bavukana, nico kihambaye. Kubwa Sadikome Paroisse Buziracanda Munezero Donatien. Arakoze Donatien Munezero. Abakristo bahurikiye mu mugwi w'abaririmbira witiriwe Magnificat bo muri Paroisse Anamwiranda yo kumusaga barahimbaje ku munsi w'Imana igenekerezo rya 11 Gitugutu isabukuru y'imyaka 29 uwo mugwi umaze urangurira ubutumwa muri yo paruwase. Inkuka y'imisa ikaba yatanguye igihe cy'isaha 2 irongowe na Patiri Onesphore Sengiyumva. James Nimpaye. Inkuka y'imisa ikaba yatanguye igihe cy'isaha 2 zuzuye neza irongowe na nyakubahwa Patiri Onesphore. Mu nsiguro yiwe akaba yashimikiye ku ijambo ry'Imana twiwe turahimbaza ko umunsi w'Imana. Inkuka y'imisa igiye kurangira twaregereye bamwe mu baririmbira bakora Magnificat baduserurira akanyamuneza bafise. Numva nk'abandi baririmbira bose mfise akanyamuneza ko gufasha abandi gusenga neza. Muri iyo myaka 29 naje ngirana ndayimazemwo nk'imyaka ishika ku 13 n'iyindi, murumva ko na jewe arakanyamuneza n'ibintu byo gushimira Imana cyane. Kugira ngo uze kuririmbira Imana wowe yaguhamagara? Nta muntu yampamagaye, nariyumvisemo uwo muhamagaro na cyane ko nawusuma ku muvyeyi wanje nawe yarasanzwe ari umuririmbira mbere ndetse umuririmbira muri no kwa Magnificat nyene. Mugabo hanini nimvisemo uwo muhamagaro cafashwa n'uwo muvyeyi. Ndiyumva neza cyane, ndakenguruka Imana no kwiko yampezagije ubwo butumwa, ariko nkayisaba ingoga zo kubandanya ndaburangura neza. Gituma niyumva neza nuko cyane iyo tuba turaririmba neza tuba dushiko turafasha abakristo gusenga, kandi na jewe namana akanyamuneza kenshi iyo hari bingoye ndirimbira Imana. Jewe ndiko ndashikana imyaka 25 muri ikorare, ndatumirira urwaruka n'abandi bose, ndabatumirira kuza muri umurima w'Imana kugira ngo dufashanye kuninahaza Imana. Nayo kubw'ubarongoye yaduserura akanyamuneza afise kubona korale arongoye iriko irahimbaza isabukuru y'imyaka 29, aho anatubwira nico atumirira abaririmbira Imana. Akanyamuneza kadasanzwe kuri jewe nk'umusuku w'abandi. Ako kanyamuneza gahagaze kuki? Gahagaze yuko abaririmbira Imana tuninahaza Imana mu ndirimbo, cyane ubwa mbere ko dufasha gusenga ubwacu, tugafasha n'abakristo gusenga neza. Mu myaka 29 mbega kore Magnificat yoba yisangiza ubutumwa gusanga mu Paroisse Anamwiranda canke irafise abandi bagenzi handi muwamuronse gute? Hari makora asanzwe ari muri Paroisse acika kuri 6 natwe turimo, ariko hakaba n'ayandi makora dusanzwe twunze ubucuti mu yandi ma Paroisse atandukanye mu diocese atandukanye. Mu kunga ubucuti bwa dusanga uyu murimo umwe, ubutumwa bumwe, ihera cyane mu kungurana ubumenyi, tugaheza tukunga ubucuti tugafashanya biri mu ntumbero yo kurahura ubwenge hanze mu yandi makorale. Ico dutumira abaririmbira Imana cyane no gukora ubutumwa n'umutima wabo bose nkuko umukama abidusaba, nkuko mutima mweranda abitwoheje, cyane mu kuburangura dufasha abakristo gusenga neza, mu kuburangura tutagomba kwininahaza ariko tugomba kuninahaza Imana mu ndirimbo. Nosoza namenyesha yuko ivyo birori vyasezerewe mu kanyamuneza, aho bagiye barashikirizwa ubuganuke kuri bamwe bagiye baritanga kurusha abandi, hamwe no ku makorale bafitaniye ubucuti. Muri Paroisse Anamwiranda Nimpaye James kubw'ikigo kijeje kumenyesha amakuru Sadikome diocese nkuru ya Bujumbura. Ano makuru twabateguriye akaba garukiye ngaha. Shimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyatega abiri, bagenzi banje bafashe kuyatorokanya nabo ndabakengurukiye. Udrate kaze niwe mari kumwe kuri mikro, nkaba ndabipfurije amahoro y'Imana mu byanyu byose.